akamuhiga akamukuyakuya Dawidi arinda apfa ataramenya ko abana n'umukobwa kubera igihe gusa. Ibiryo bigushuka bigatuma utiyiza ubusa igihe kizategeka inda ibiryo bikubire ujye ubireka kandi utangirije. Igihe byaza umusaruro igihe Imana ivugira mu gihe igasezeraniza he igasubiriza he ugumbira mu gihe ukabura ubyaro mu gihe ukazabyarira he uhinduka umukene mu gihe ukazaba n'umukire ryari abantu bakwangira ryari mu gihe bakazagukundira ryari. Reka mbabwirire itangazo nta muntu n'umwe ku isi ujya ukomera ntibishoboka nta muntu ukomera ahubwo hakomera igihe arimo. Iyo uri mu gihe urakomera ariko igihe kijya kikorosha abantu bakakwibagirwa kandi uhari. Igihe kababwira igihe kimwe se tuvuge ngo amen. Mwanyitabye haleluya. Mwanyitabye haleluya. Mwanyitabye nanone haleluya. Oya najya muhanurire tega amatwi wumvirize nije kukubwira ngo igihe umasemo igihe hari ikindi gihe kigiye kugukura muri icyo. Aka kantu murakumvise. Reka nababwire igihe kikubika mu gihe kikubikiye ikindi gihe. Kubika mu gihe kikubikiye ikindi gihe. Abantu nibakureke, abantu nibakwitondere, abantu nibakubahe kuko igihe kikubitse mu gihe ariko kigiye kuguhereza ikindi. Umuntu byakiriye kumva aribye ahaguka atere haleluya. Kababwira igihe kimwe mu minota nk'itanu se bindi nahejo kavuze ngo amen. Imana igira ibihe birindwi yego. Reka mbabwire igihe kimwe kavuze ngo amen. Mwakonye mukavuga ngo amen. Imana igihe igira igihe cyitwa igihe cyumye. Igihe cyumye Kirundi ndakivuga gute? Mu gihe cy'izuba ni igihe cyumye yego. Muri kunyumva? Iki gihe cyumye ni igihe Imana igushyiramo yarangiza igaceceka. Mu butayu hari igihe ikora igituma ubona kwihana. Mu gihe cyumye ntikora, mu gihe cyumye ntivuga. Mu gihe cyumye musenge abandi bakajya batambuka ahangaha batanga intahe y'ibyo Imana yakoze muri Yamasengesho. Wowe ugasanga aho kugira ngo uvuge ibyo yakoze ukabona aho uri niho hari gusumbya aho wahoze mbere y'uko utangira amasengesho. Ukagira ngo ni waje gusenga, waje guhamagara abadayimoni n'ibibazo. Umwungeri agahaguruka mu ishengero agahera ku wa mbere amubwira ibyo Imana izakora, yakugeraho akagusenya inyuma aho ukabonera ibibi byiyongera. Iki gihe Yobu yakibaye asenga Imana arayihamagara agera ukavuga amagambo avuga amajambo y'agahinda arababona mushakiye. Haleluya.
reka bongeze tuvuge ngo amen. Igihe cya kabiri aricyo soreza ni igihe cyo gushaka kw'Imana. Igihe cyo gushaka ma munyumvire, iki gihe kiraryoshye. Iki gihe cyo gushaka kw'iki ni uburyo bubiri. Kavuze ngo amen. Faze ngo amen. Icyambere harimo gushaka kw'Imana kuguhesha ibyiza, sibyo? Habamo no gushaka kw'Imana kukunyuza mu butayu, kukunyuza mu mibabaro. Iki gihe abantu benshi bakigwamo. Iki gihe abantu benshi bakigwamo. Kubera iki? Iyo Imana ivuze ngo ngukize mu gihe cyawe, mu gihe cyanera, Imana ivuze ngo igihe cyawe wumva iki? Musubize wumva iki? Musubize uko mubyumvaga. Wumva kugeze ute? Mwabivuze cyane ko bakunda mu kabyara. Ivuze ngo ngukize mu gihe cyawe wumva iki? Kutaba wishu yo mani barebe neza kwe. Muzi vugo y'Ima iyo ivuze ngo ngushize mu gihe cyawe ibishatse kukubwira ngo nguhagaritse hatandukanye n'aho abandi bose. Mbese ibivuze ngo ninjye nawe. Nturebe umugabo, nturebe umugore, nturebe so, nturebe nyoko, nturebe famiye, nturebe inshuti. Ninjye ni igihe aho ngaho ibishaka ngo birashoboka ko naguhagarika mu muriro, mu itanura ry'umuriro. Tuzategereza ubundi butabaza ahandi. Ninjye ndabaho urugero rw'umuntu Mose, muramwibuka? Mose yari umwana wa Farawo, sibwo mu buryo bugaragara. Sora bamutoraguye mu mazi bamujyana kwa Farawo. Farawo amwita izina, amwita Mose, bisobanurwa ngo atoraguwe mu mazi. Mose ariga, Farawo amwishyura amashuri, Mose ararangiza. Mose ariga, bamwigisha ishuri rya gisirikare, agera ku rwego rwa colonel. Mose Farawo aramuraga. Mose Farawo aravuga ngo nimpfa nindangiza manda yanjye nta wundi munyagihugu uzasimbura n'uyu Mose. Mose arabimenya. Nawe ba Mose nona umva agaciro Mose yagize. Yahise atangira kumva ko abaye umwami uzayobora iki? Egiputa. Mose yavugaga ijambo Farawo ntamuvuguruza. Uri kumwumva Mose? Mose Imana iramusura iramubwira ngo Mose wandikara ngushize mu gihe cyawe. Mose aranezerwa ati burya ingoma ngiye kwima, nshobora kuba ngiye kuyobora noneho abanyagiputa bwa bwoko bw'iwacu ndabubohora. Ubwo ngiye kwima ingoma iravuze ngushyize mu gihe cyawe. Kumbi mubwiye ngo iki? Iramubwiye ngo siga amafiriti y'ibwami, siga isamake y'ibwami, siga inkoko z'ibwami, va ku gitanda cyiza cy'ibwami, va mu nzu nziza y'ibwami, manuka iy'ishyamba, jya kurakira intama, uhinduke umushumba wa Sobuku. Na ava kwa Farawo. Ibintu ngaho bihuza, ibintu birahura. Ngaho reba amasengesho usenga n'ibyo uhura nabyo bihuza. Ubona bihura? Fata amasengesho usenga, ufata n'ibikorwa ukorera Imana bihuza n'ubuzima urimo. Ubona bihura? Neverise ni contraire. Ubona bimwe bimanuka ibindi bizamuka. Ibintu bizahurira he kugira ngo waranayo. Imibabaro ikiyongeranya sha ukumvishwe ryamwemuye rikubwira ngo witinya ndi kumwe. Nukuryumva gusa ariko ntubona ibikorwa.
reba nawe igihe yavugiye tumaze imyaka 3 ivuga ngo ndaje none yahuye na muti yawe niba ibibazo yagiriye mu nzira mo none hari feruje zayihagaritse mu kabya none ira ariko nanezere mu kabyara iravuga ariko nubona iki ibikora iracyari kugutunga iracyari kugutraining iracyari kugukoramo operation kugira ngo uzashike mu cyo ishaka ariko ko nezerewe ndakiranira ntawatera haleluya nahikunyuza naho ngahikunyuza ukiga bigoye cyangwa ukiga bitagoye ukagira amashuri menshi ukagira kuri nifinesheje wadepoze ugasanga ufite imanite diplome gusa itagira na lisansi arakudepashe kandi wibitseho masters kibaza ko nakora ibyaha ko ndi umugororotsi ko nabisengeye bipfira nta handi bipfira biri gupfira mu gihuri ngo ariko kuki abantu banya nta muntu ukwa uhanganye n'igihuri ngo kuki nkora n'ibike reka da si uko bitake ufite ikibazo cy'igihe urimo iyo uri mu gihe cy'ubushake bw'Imana wambara neza ntuberwe iyo uri mu gihe cy'ubushake bw'Imana wita umugabo wawe sheri akamusaba kumuha umwanya gatuza turi gusakuriza k'abanyasitiresi iyo uri mu gihe cy'ubushake bw'Imana abana wabyaye urabahamagara bati muze Juma Mahoro fiye barize umuntu uri kumwe ngo ugeze huge umarize ngo igihe urimo kikumereye ute mbega igihe we mpamvu nusobanukirwa igihe urimo biraguhesha gukomera iyo utaramenya igihe urimo aka kantu mukumve kararyoshye iyo utaramenya igihe urimo ugira ishyaka ugira ubushake burimo ubwenge buke urugero iyo utaramenya igihe urimo wumva wabwiriza nka Feza wumva baza kukwakirira ibitabo hari turamenya igihe urimo iyo utari mu gihe iyo utaramenya igihe urimo uba wumva bajya bakuvuga mu shengero bati runaka reka da oroha ni worohe iyo utaramenya igihe urimo ushaka kugenda nka naka oya ni worohe mureka agende nabigendera ari mu gihe igihe cyawe ntikiragira ute ntikiragerwaho wumva watabarwa vuba oya uratabarwa vuba n'icyo Imana ishaka nimunyumve vuba iyo Imana ibona nta musaruro uzayibyara uhagije irakwihutisha kuko none ntacyo yagutinze ikumaza mu nzira uzayimarira uhagije ntabwo igutinza mu nzira irakwihutira none se nanjye ureba umwana ukaremwa ukabata umwana wanjye ndamuzi iby'amashuri iby'ubuganga ntabyo azashobora ngo n'ikina kuntu ni imyuga yiga kudoda tubakujyane kuri atelier kandi
abandi uri kubishora bajya kwiga muri Canada abandi muri Amerika umweje muri ateri nyine iyo mubonye ubona ejo yaza nta kiri nta kuko ubwo shatse kuvuga iki shatse kuvuga ngo ubwishi bw'intambara urwana nazo ni igisobanuro cy'icyo uzaba cyo ejo hazaza. Ndavuze ngo ubwishi bw'intambara ufite bingana n'agaciro Imana ikubonamo. Umva nakasenge nimuvuge ngo kavuge munyinginge nkababwire no kwikwiye navuze ngo amen. Intambara urwana zingana n'icyizere Imana igufitiye. Muranyumvise intambara urwana zingana n'icyizere Imana. Ubu hari umuntu mungere hari umuntu ataha mikoro hano anatanga intara kubera iki aramuzi azi ko namuhagarika aho kugira ngo avuge ikimuzanye ari buze kuvuga amandwe akabesha agatukana bati icaraho yushimire ngo ndakuzi. Hakaba hari n'undazi yaha mikoro akavuga ngo sindibuze kuba hari birahagije hari icyizere ngize haleluya. Biravuze ngo ahantu Imana iguhagaritse harangana n'icyizere igize ute igufitiye. Niba ufite intambara nke ufite ikibazo cyo kutizerwa n'Imana. Imana igize ute abumvisha Imana ivuganye n'imitima yabo batere haleluya. Turashoje nibyo burya niyo mpamvu iwawe nta burwayi buhari bwazo uzi ko ujya umara imyaka 2 utavuje burya si uko Imana itazi guhari ariko icyizere gufite izi ko umwana wa mbere arwaye n'uwakeburaga rwa ntiwagaruka muri pantate mu ntambara. Nubona intambara zarangiye uzamenye ko Imana gukuyeho amaboko. Ubu muganije umwungere ntasenga menshi kubarusha niwe ugira intambara zikomeye kubarusha. Mutajya mubona uriya hari reka negera tuzavuga n'ibindi ejo. None ni kubera iki afise umuvumo umwana w'imfura? Erega afise umwana w'imfura afise umuvumo kubera yari umunyamugisha. Imurikizi n'ibyago bikunda kuba ku bana b'imfura nuko bari abana b'umugisha mugabo ntibamenye ko ari abana b'umugisha baca bisanga bahuye n'inkurikizi n'ingorane. Bisigura iki? Kutamenya icuri, kutamenya uriwe, kutamenya icyo ufise kugira ngo ukigwanire ugihagararire kikuzana mu nkurikizi y'ibihe birebire. Ariko iyo wari kumenya icyo uri wari kugihagararira. Umwana w'umugisha umwana w'imfura ni umwana w'umugisha akomeye cyane, ariko umwana w'imfura niwe ahura n'ingorane zikomeye cyane. Sinzi kuratahura. Twarasomye cyangwa nsubira inyuma gato usomye muri Bibiliya kuva mu itanguriro abana bose b'umugisha, abana bose ba mbere nta mugisha babonye, ariko umugisha wagiye uronkwa n'aba kabiri hamwe n'abanyuma. Iri jambo nturyumvise neza? We ko wari umushitsi kutahagaze byagenze gute?
Mana yanje Mireye, wa mukobwa wanje, uzi ko nkubonye ubunyene? Mana yanje ndatangaye no kuri kose. Yewe ndumiwe. Wahagurutse mu bashitsi, niwe nyibwira ko waje. Turaguhaye kazi ubugira kandi. Uwo n'umukobwa wacu ubu aba muri Mozambique, n'umutware wewe ni yari. Wow, ndi tumaze imisi turiko turasengera abasenzi, hariho uwo tumaze imisi dusengera kuri telefone n'umutware wundi. Twongeye kuguha kazi. Mererwa neza, tuguhaye kaze mu izina rya Yesu. Reka dusome ijambo ry'Imana. Uyu munsi turagomba Imana yo mu ijuru nkorera idukura mu bihe twaroyemo bitari bidukwiye, itushitse mu gihe aya masengesho senga ndagomba shitse azana igihe cyacu, atwinjize mu gihe cyacu, kuko hari ibihe tumaze iminsi tuzungurukiramo kandi bitari by'iwacu. Mari kwinjize mu gihe cyawe cy'isezerano mu izina rya Yesu. Dusomera itanguriro, ngomba aka kanya tuvugane ku mwana w'imfura nibohero ry'iwe n'inkurikizi y'umwana w'imfura, kandi tugiye gusenga mu mwanya. Hagira abantu umuntu adufasha gusoma, hari ibintu byinshi ngomba ko dusoma kugira ngo dutahure, ariko icyo tugomba kuniganira nukumenya igihe. Nabagiye ngo sinja inyuma y'ijambo, nukumenya igihe cyawe hanyuma ugihagararire kugira ngo ube mu isezerano ryawe ariko watahuye igihe. Nutamenya igihe cyawe uzobona ingorane mu gicingo cyo kubona inyishu, kubera utamenya igihe cyawe. Ninde ashoboye gusoma neza mu bangutsi? Bamuhe mikoro. Pierre, nyarutse usome. Munyarutse, ngiye kuvuga ibice bitari bike byihuse. Itanguriro 49 kuri gatatu mu bubangutse. Imfura urakoma. Turasoma mu izina rya Yesu. Itanguriro igice 49 gatatu umurongo wa gatatu mu bangutse mufashe tugaruke. Neyubeni uri imfura yanje, n'inkomezi zanje, uri inkomezi zanje, ubuzibura bwanje. Mu yandi majambo washaka ni iryo jambo nashaka. Neyubeni uri imfura ya kandi uri inkomezi. Mu yandi majambo imfura bari inkomezi y'umuvyeyi. Iri jambo nturyumvise. Imfura nizo nkomezi z'umuvyeyi. Imfura, umwana w'imfura nizo nkomezi ziwe z'umuvyeyi. Uzoraba umunezero umuvyeyi anezerwa ku mfura, si azonezerwa ku wa kabiri no wa gatatu no wa kane no wa gatanu. Imfura umenga abonye ikintu atari bwabone, abonye igitangaza, umunezero utabaho. N'umunyamugisha n'inkomezi z'umuvyeyi, nico gituma isi y'impemu ikimugwanya, satani acamugwanya, abadayimoni baca bamugwanya, abarozi baca bamugwanya, kubera ni inkomezi z'umuvyeyi. Mana idufashe cyane. Amen. Ni inkomezi z'iki? Z'umuvyeyi. Niwe nkomezi z'umuvyeyi. Dusomerere itanguriro. Ukwiye kumenya. Womenya itanguriro 17 dusomere ku murongo waho wa 15 ushitse ku 21 tunyarukirize. Ubu sindiko ndabwiriza, ngomba ko tuyiga. 17 uhere ku 15 21 mu bubangutse. Itanguriro 25 murongo wa 15 ugeze kuri 21. Chapitre 17 verset 15. Murongo 15 ugeze kuri 21 nyarutsa. Turasoma izina rya Yesu.
uri kurateba cyane mu kuraba Itanguriro 17 umurongo wa 15 sawa haravuga ngo Imana iba Aburahamu iti Sarayi umugore wawe ntube ukimwita Sarayi ukundi ariko uzumwite Sara nzomuha umugisha nteko nguha umwana kuri we ni koko nzomuha umugisha subiramo aka kantu haruguru gato nzomuha umugisha inde Sara nzomuha umugisha nteko nguha umwana kuri we ni koko nzomuha umugisha kandi azoba inakuruza w'amahanga abami b'amoko bazokomoka kuri we maze Aburahamu arafukama arunama aratwenga yivuganiriza mu mutima umwaka 90 yoba akibyara Aburahamu abwira Imana ati coma Ishimayeli agakomera akaba imbere y'inyonga zawe umve aka kantu haruguru gato Imana yabwiye inde Sara ko azobyara umwana yitwa nde Isaka Ishimayeli aravuga ngo Mana komeza Ishimayeli gusa ibya Isaka uri kurazana ko azobyarwa na Sara oya ibyo sindabibona mu yandi majambo Ishimayeli niwe yari imfura niko byari biri niwe yari imfura niwe yari uwambere kandi Aburahamu yabona ko ari we umugisha ariko Imana toya hari witwa Isaka azobyagwa na n'umugore wawe nashaje uwo niwe nzoha umugisha uwo niwe kangari uwa kabiri mazeranye izogisohoza haleluya icyo yasezeranye Aburahamu aravuga ati ntibigishoboka komeza uwo namaze kuronka wa mbere abari uzohezagira Imana ati ntibishoboka mu nda y'umugore wawe hariho uyundi yoba sokuruza w'amahanga ariko Mana yo mu ijuru haleluya Itanguriro 21:12 ubundi turondeye Itanguriro 25 ahera ku 21 uwa mbere Itanguriro 21:12 aho twumvise ko naho Ishimayeli yari uwa mbere siwe yahawe umugisha ariko yahawe umugisha nuwaje mu bukecuru nuwaje mu butama ndiko ndavuga umwana wa mbere w'imfura kubera iki agwanywa kubera iki afise ibibazo nuko ari umunyamugisha igihe cyose ufise umugisha uzohura n'intambara nyinshi cyane ndacari kuri rwa rutonde Itanguriro 21 umurongo wa 12 haravuga ngo Imana ibarira Aburahamu itereka kubabazwa n'ibyo uwo mwana n'icoreke yawe cyane ibyo Sara akubariye byose nuvyemere kuko kuri Isaka ari urubyaro rwawe ruzokwitirirwa amen urubyaro rwawe nibwo uzokwitirizwa sakuruza w'amahanga uwa mbere ntakiriyo ariko uwa kabiri ni uzokwitirizwa haleluya naho hari ibya mbere byapfuye haracari ibya kabiri yaba wanyumvise wari gutera haleluya ku murongo wa 21 nyarutsa ubundi acaraba Itanguriro 29 anyarutsa Isaka atakambira Uhoraho kubw'umugore wiwe kuko atavyara Uhoraho yumva gutakamba kwiwe tugomba kumva Imana dati tutabara kandi Uhoraho yumva gutakamba kwacu mwaya masengesho komeza bandanga Rebeka umugore wiwe asama inda abana basitanira mu nda yiwe bari babira amahasa maze arabaza ati kuva mu bura bwawe mikrofone zirashaje n'amapira ashaje nyarutsa ubwoko bumwe buzorusha ubundi inkomezi ubu bwoko buri mu nda aba bana babiri bari mu nda bavuka inda imwe umunsi umwe umwanya umwe barangana inda batwariye rimwe bazovukira rimwe ariko muri bo mu nda batanguye kuba hari ukomeye n'udakomeye kandi bukuru azoshumbira butoyi umva ko kana bukuru
azosumbira nde? Umvike ikintu bukuru n'umwana wa kangahe ariko agiye gusumbira nde? maze igihe kiwe cyo kubyara kigeze shaka wigerezaho mu nyuma usomye ngaho uzoha kandi bukuru azosumbira butoye. Batwariye inda rimwe ariko Imana ntiyabahezagira rimwe, bavukira rimwe ariko Imana ntiyabahezagira rimwe, ikirahindura ifata uwa mbere asumbira uwa kabiri, kandi biba ari uko nyene. Ariko ibi byose biva hehe? Biva kuko uwa mbere, umwana wa mbere ni umunyamugisha akomeye, ni inkomezi z'umuvyeyi, ariko ntivyamenyekana. Imana igushoboze kumenya ico uri. Dufashe bandanya nawe Itanguriro 49 nari nahavuze ku murongo wa mbere, nari navuze 49, Itanguriro 49 ku murongo wa mbere. Ubundi turabira ingoma ya mbere gatanu ku murongo wa mbere. Nyarutse Itanguriro 49 umurongo wa mbere aravuga ngo Yakobo ahamagaza abana biwe, yego, arababarira ati nimukoranire hamwe ndabamenyeshe ibizobabako mu misi zose. Abana biwe barakoranye, nimukorane mutega amatwi bana banje munyumve ndiso Isirayeli. Reyubeni uri imfura yanje n'inkomezi zanje n'ubuzibura bwanje, ego, warakarenzo mu cubahiro, warakarenzo mu bubasha, ego, nk'uko amazi asuriranya niko nawe umeze cyane, nuko ntukibaye akarenzo kuko wuriye uburiri bwa so ukabuhumanya, mbere yuriye aja mu buryamo bwanje. Yarubeni warakarenzo, Yarubeni wamugisha, Yarubeni warisoko, ibi Yarubeni warifura, mbere wari inkomezi zanje, ariko urareyisa nukibaye akarenzo. Kubera nagomba nkubwire ngo amageragezwa abana ba mbere bahura nayo, mbega yuriye uburiri kubera iki? Igihe cyose yuriye uburiri bwasi aravuna, igihe cyose umugisha wawe ari mwishi imbere yawe, uzohura ibikurwanya, bigushira mu vyaha, bigushira mu ntege, bigushira inyuma, bigushira iciro ry'umugabi. Iki nukubera n'umugisha urikura kurwanya kugira ngo ntube mu kibanza cawe. Imana igushoboze kuba mu gihe cawe. Wari inkomezi zanje, wari umugisha, wari isoko ya byose, ariko byose ntukibaye inkomezi. Kubera iki? Wahuye n'ingeragezwa, uri ubureni bwasi uturahumana. Kubera iki yahuye navyo? Ni wa mugisha afise uri kuragwanywa. Kutamenya ko ari wa mbere, kutamenya ko ari umugisha, hanyuma ngo ahagararire icyo Imana yamugize. Imana igushoboze kumenya no guhagararira icyo uri. Dusomera aho hari ingoma tunyarutse. Ntimuriko murankurikirana. Ingoma ya mbere gatanu ku murongo wa mbere. Turasoma mu izina rya ubundi turabira Itanguriro 38 ku murongo wa 27. Mvuze muri bandana. Abandi bo bakomotse kuri Reyubeni ifura ya Ishimayeli. Ariko naho yari ifura, ubukuru bwiwe arabwakwa. Umve Imana. Ubwo bukuru buhabwa bene Yosefu, umwana wa Ishimayeli nyene, wa Isirayeli nyene. Ubwo bukuru arabwakwa abuhabwa n'abandi. Shaka wigerezaho mbere dusomere ngaho byatangurira akigira Itanguriro 38 ku murongo wa 27. Naho turabira Itanguriro 48 uhere ku 12 kugeza ku 16 mubangutse. 27 haravuga ngo maze igihe ciwe cyo kuvyara kigeze, inda yiwe yaramahasa, ariko ugwahi umwatangura kuzana igikonjo, umwakirizi aragifata, akizingazingira kwa kanyuzi gasa n'agahama, atuyu niwe bukuru, igikonjo ciwe citeye. Uwanyuma aravuka, umwakirizi aravuga ati niki gitumye wicira icuho? Nico catumye bamwita Peresi. Munda abana baragwana, munda baragwana. Uwari kuri wa mbere asubira inyuma go atera gato, uwa kabiri barirashe.
murabe intambara zibera no munda bakavuga ngo ntuntange umugisha munda abana bakanigana ariko Imana igushose. Haleluya. Munda baraniganirayo, uwari kuba y'uwa mbere araza asohora ukuboko asubira inyuma gato bamusize ko ikimenyetso, uwa kabiri ati no aho yobandanije atya sinzi ingane babishanije gato, uwa kabiri barasohotse. No munda naho habaye intambara yo kuniganira iki umugisha. No munda naho Imana idufashe cyane. Dusomera ko kantu tunyaruke. Maze Yosefu abonye yuko se arambitse ikiganza ciwe kuri cy'iburyo ku mutwe wa Efurayimu ugeze 16 biramubabaza, aterura ukuboko kwa se ngo agukure ku mutwe wa Efurayimu agushyire ku mutwe wa Manase. Yosefu abarira se ati oya muvyeyi, suko uyu niwe fura ariwe urambika kw'ikiganza. Inde uyo Manase niwe mfura. Se agomba guheza abana toya nguyu mfura bari urambika kw'ibiganza. Bandanye ikiganza cy'iburyo ku mutwe. Se aranka ati ndabizi mwananje, ndabizi uwo nawe azohinduka ubwoko bitaye kazoba agakomeye, yamara murumunawe azomurusha kandi uruvyaro rwiwe ruzohinduka amahanga menshi, kandi abahezagira kuri uwo munsi ati ati Abisirayeli iyo bahezagirana bazovuga. Ugeze kuri kangahe? Ku 20. Warenze. Sawa. Bandanya dusomere nawe aho hantu. Amuhe gezaho. Amaboko baramwibutsa atoya ndabigize ndabibona. Ndabizi. Imana igushoboza. Bandanya aho nshaka gushika sindahashika dusomera aho hantu nawe. Niwe hakurikiranye. Kandi mwarimu ahejeje kubakubwira ko muri ko murangoraga mana yanjye. Uwejeje gusoma itanguriro kangahe wewe? Itanguriro 48:17. Turavuga ngo nuko bashitseyo abonye Eliyabu aribwira ati nta gukekeranya uwo Uhoraho agira yimikishe amavuta ngo imbere yiwe. Ariko Uhoraho abarira Samweli ati ntacuraba ishusho yiwe canke ikireho ciwe kuko nta mushimye. Yego erega jewe sindaba nkuko abantu baraba. Shaka ugereze ngaho uru n'uruvyaro rwa Yesayi. Samweli yaragiye kurobanura atambura ku wa mbere nkuko yarabonye ari avuga toya mbega muri bene Yesayi hahezagiwe uwa mbere cyangwa uwa kabiri cyangwa uwa gatatu cyangwa hahezagiwe Samweli yari mu ntama. Dawidi yari hehe? Yaragaki umuhererezi agahererezi aho shika ngomba ndahashike rero ubu ngomba kuhashika. Ifura ya Dawidi yitwa nde? Dusomere abami ba mbere igice cya kabiri ku murongo waho wa mbere tunyarukirize. Wabonye abami ba mbere 1, abami ba mbere 2:1. Aravuga ngo igihe ca Dawidi cyo gutanga kigira gishike abarira umwana wiwe Salomo ibyo azokora. Yego ati ngiye kujana inzira abisi bose bajana. Nuko shikama ubu umugabo nyamugabo. Abwiye nde? Abwiye Salomo. Uze wumvire ibyo Uhoraho Imana yawe yageze. Mbega Salomo niwe yari umwana w'imfura kuri Dawidi? Umwana w'imfura yari nde? Yari Amunoni. Turashobora gusoma ku murongo wa 12. Ku murongo wa 12 haravuga ngo nuko Salomo asubira ku ngoma ya se Dawidi ubwami bwiwe burahangana.
ariko mana maze Adoniya umwana wa Hagita ashikira Batisheba nyina wa Salomo. Batisheba aramubaza shaka wigereze ngaho sinza kudonda cyane ariko ngomba ndabe nsomye ngaho ku murongo waho wa mbere no cya kabiri murongo waho wa mbere tubona ingane Dawidi umwana wiwe atari we yahawe ubwami ariko aza kuba uwitwa Salomo umwana w'inyuma. Yesu adufashe cyane. Dawidi umwana wiwe wifura ntabwo yari Salomo, ntabwo yari Salomo. Ntituza kubirondera neza ariko turashobora kujya kubikurikirana. Turabe akandi kano naho tutosoma. Gahini na Beri uwa mbere yarinde hahezagiwe nde? Ishikanwa ryashimwe n'ijyande ryande Abeli yari wa kangahe? Yari wa kabiri. Muri Egiputa Imana yatsikije abana ba kangahe? Bifura. Irondera bifura baratabarahe. Iyo turiko turadondagura abantu bambere turabona nta muntu wa mbere no yagiriwe amahirwe yo kubona ikibanza cy'umugisha. Kubera iki? Bari abanyamugisha. Twumvise ngo umwana wa mbere ni inkomezi zanje, ariko abo bantu ntibamenya ko ari inkomezi z'ababyeyi babo, baca bagira ibitero bikomeye bituma batinjira mu isezerano, baba mu nkurikizi zikomeye. Igihe cyose utamenya icyo ufise uzohura n'intambara zikomeye cyane. Imana idufashe cyane, Imana idutabare cyane. Haleluya. Nakariye kandi nashavuriye kandi bangoye. Yari umwana wa mbere dusenge cyane. Nagerageje kurwana intambara zikomeye kuri we. Subiza amaso inyuma wowe uri umwana wa mbere, urabe mu bana ufise, urasanga abana ba mbere bafise ikibazo gikomeye. Mu babyaye mbega niko biri? Abana bawe umwana wa mbere nta kibazo waguteye gikomeye n'ubu. Nimba umwana wa mbere akugora ku rugero usenga, ku rugero ukijijwe, akakugora kugera uko. Nimba umwana wa mbere angora ku rugero usenga, ku rugero namenye, iyumvire iziri mihini nazo n'iziri burokera. Nimba muri Bibiliya abantu twasomye bose abambere bahura n'intama, bahura n'ibibazo, ibaze ku bandi bantu. Uravye abana babaye abambere kuri ba Dawidi Bibiliya iramuvuga ko ingene yaramuhiza akomeye, ariko umwana wa mbere aramuhera ahezagira Salomo amuha ubwami. N'abandi abambere bafise ikibazo ciki. Ndasubiye inyuma. Abambere bafise mbega ni bande bambere bari hano bahuye n'ibibazo bikomeye, bafise intambara nyinshi mu kuba abambere bafise. Uravye wewe wiyizi, uravye hamwe nabo muvukana, usanga ari wo ufise ibibazo mu bambere. Ugereranije ibibazo mu bukene, ibibazo mu vyaha, ibibazo mu mageragezwa, ibibazo mu kwankwa, ibibazo cyangwa abana bawe bambere ubu wowe bafise ibibazo. Ntabwo ari wewe, ahubwo nuko waragakomeye, nuko wari umunyamugisha, nuko wari umunyamasezerano. Satani akacavuga ati uyiwe ko ari umunyamugisha akaba atabizi, ko ari umunyamasezerano akaba atabizi, ko ari umunyamasezerano ababyeyi ntibabimenye. Ubucuruzi bugize gute ukomeye. Sinabaye umusirikare turetse ko ndi uwa Yesu, ariko mu buryo bw'umubiri ahantu ari generali, mu rugamba n'aho ari kaporari, aho baswa amasasu menshi ni hehe? Kwande generali bafise intambara ziteye ubwoba, kuko niwe bari kakomanda intambara. Kandi bishe generali bogira umunsi mukuru gusumba uko bokwica abakaporari 1000, kuko bavuga ngo turafashe. Muriko muravyumva? Bisigura ahantu hose hari umugisha, ahantu hakomeye hahura n'intambara zikomeye cyane.
ukwiye kumenya rero icuri bisigura nk'akarorero abakristo ntibamenye ububasha bw'abakristo, ntibamenye ububasha bwo kuba umukristo, ntibamenye ubushobozi buri mu bakristo. Rimwe na rimwe bahura n'intambara zikomeye kubera batamenye icyo barico, bagaca bifata uko bagomba. Satani akabamena amaso, Satani akabateza ibyaha, Satani akabateza ingore, kuko umukristo agereranywa n'umwana w'imfura. Nabivuze ngo umukristo agereranywa n'umwana w'iki. Dusomere mu Baroma 8:17 twumva uko havuga. Yo, uno munsi sinigishije baba ari umuragwa, n'umuragwa w'isezerano rikomeye. Iyo habaye igeragezwa papa atagihari, uwo baha responsibility ninde? N'umwana w'imfura aba ari umuragwa w'ibintu byose. Niwe baca bahijambo, niwe aca afatanye responsibility yose kubera ikintu umuragwa. Yesu arabiraba ataravuga ngo abakristo namwe murabaraganwa nanje. Haleluya! Cyo gituma turiko turahura n'ibibazo bikomeye, turabaragwa mu rugo kwa data. Amen. Ariko nta wari batera ibindi. Haleluya! Naravuze ejo bundi ngo ijambo rivuguruzwa n'irindi jambo. Haleluya! Navuze ngo ijambo rivuguruzwa n'irindi jambo. Yesu ari mu ijuru na data wa twese na mpemu yera, asanga imfura zose zarahuye n'ingorane zikomeye cyane. Asanga kuva mu itanguriro gushika mu iherezo abari kuronka umugisha, abari bemerewe kuronka responsibility. Noneho rero ndababwira, Imana idusubize uburenganzira bwacu twanyaze. Na teme y'amasengesho tugiye kubamo, Imana idusubize ivyacu twari twemerewe kubamo. Imana igusubize umugabo wawe, Imana igusubize ubushobozi bwawe, igusubize amagara yawe kuko ni uburenganzira bwawe. Igusubize hari ibintu twasezeraniwe kuva kera ariko ntitwabimenya neza. Nicyo gituma turi mu ntambara, turi mu mageragezwa, turi mu kunanirwa, dufata ibintu byanyu. Satani yaramenye ibyacu avyivangamwo, hanyuma mu gihe ciwe aducurika ubwenge ntitwamenye ibyo ari byo. Ariko Imana ishimwe ko tutahuye igihe cacu kugira ngo dusubize uburenganzira bwacu. Y'abandi ngaho bantaye haleluya. Ijuru riravyo risanga kuva kera aba bantu batwawe uburenganzira, abana b'imfura baratwawe uburenganzira. Imana data ikirungika Yesu nawe azari imfura kuri isi kugira ngo avuguruze iby'abana b'imfura ba mbere, acaza n'uwo guhindura. Haleluya! Yesu aza nk'imfura kugira ngo atabara imfura zo mu isi. Haleluya! Atabara imfura zarenganijwe, zigatwaga umugisha, zigatwaga uburenganzira, zigatwaga ububasha bwiwe. Iravuga ngo nta wundi yoshobora iki gikorwa. Abana ba mbere babaye aba nyuma, ariko noneho kw'imfura zatwawe ibyazo, reka ndungike imfura yanje ize guhindura amateka. Ubushobozi udafise Yesu yaje kumuguha kuko ari umwana w'imfura. N'abana b'imfura byabagoye, hari imfura yitanze rimwe ku musaraba, imfura Yesu. Haleluya! Haleluya! Ko nta wundi wavyumva ngo atari indi. Haleluya! Yaje nk'imfura kugira atabara imfura zatwawe uburenganzira. Haleluya! Aza nk'imfura, ashitse acahindura amateka. Haleluya! Kera imfura zari zifise ingorane, ariko Yesu aje imfura zica zihabwa ijambo kubera yazanye amaraso y'igiciro kinini. Acahindura amaboko, ibintu acarabihindura, avuga ngo imfura ubu izohezagirwa, n'uwakangaye azoheze. Ariko ikibazo n'igiki, ukwiye kumenya uriwe kugira ngo ushikame, ugumuhangana n'ibiguhanga kuko birahari, kuko vyamenye ko umwana w'imfura n'umunyamugisha bizanana n'ingata n'imigozi. Nawe ukwiye gushikama, wa mwana w'imfura reka gusinzira, wa mwana w'imfura reka kubifata ibisanzwe, ahubwo haguruka. Yesu yaje kumuha rafo. Uyu munsi turakura abantu mu ibohero bari barasizwemo n'abadayimoni
kugira ngo twinjire mu yandi masezerano, ariko Yesu adufashe cyane. Haleluya, haleluya. Abaheburayo 12 kuri 3 kuri 24 turangize. Ndumva ndangije ngomba ko dusenga. Ndagomba ko tubohora abana b'imfura uyu mwanya nye. Haleluya, dufashe. Abaheburayo 12 kuri 24 23 ni rya jambo ry'abaragano. Aravuga ngo kuri 23 ishengero ry'abana b'imfura banditswe mu ijuru. Mwegereye n'Imana umucamanza wa bose. Subira mwako ka. Subira mwako ka. Subira mo kuri 23. Abaheburayo kangaze 12 ku murongo wa 23. Babeshi kubera iki? N'abana b'imfura begereye Imana umucamanza n'abanyamugisha n'abanyamasezerano. Nicyo gituma bagwanwa cyane. Ngarutse kuri rya jambo. Ubwo nagiye kuri ya Jose. Yego ya. Nagiye kuri sindi kuri rya bindi nyene. Haleluya. Igihe cyose uzo umuntu w'imbaraga zikomeye uzobura n'ibiyemereye kugira ngo bikubuze gushika mu masezerano. Wabyumvise? Ni shengero gasubire mwako kantu jenze ko kamfashije. Mu Kinyarwanda havuga gute? Mu Kinyarwanda. Vuga tu. Mwegereye banabonye ko n'itorero ry'abana b'imfura banditswe mu ijuru. Umve ni kimwe. Mwegereye n'Imana umucamanza wa bose n'imyuka y'abakiranutsi batunganyijwe rwose. Mwegereye na Yesu umuhuza w'isezerano rishya. Mwegereye n'amaraso aminjagiwe avuga ibyiza kuruta ayabere. Subira mwako kantu here nawe ugasome ukarangiza ugeza hagajeje mwumve. Abana b'imfura naho mufise intambara naho muri kunuvumo umva icyo Imana yabagize. Umve. Abaheburayo 12 turahera ku murongo wa 20. Umuntu asinziriye ari hano abanza vyuki. Raba mugenzi wawe muri kumwe. Munyiganze sawa. Okay, umviriza akakantu rero. Ishengero ry'Imana muri hano, haleluya. Kubera shetani atugwanya Vincent we Visero kubera iki shetani aturondera turabana bifura mu bwami bwa data twanditsweyo twegeye Imana data twegeye n'umwami Yesu w'isezerano twumva turaha tutaraha namanda bagiye ngo kuja mu ijuru mwebwe mukanye sasa ni nka kujya ufyonda interebuteri ko urazinya ufyonda interebuteri amatara kaka barayanzimije ariko abariyo bisigu none amatara bujya bayanzimije bisigura ngo amatara umuriro uba wagiye n'umurimo naho utaka n'umurimo naho mubona turiko turahura n'ibibazo ntiturabaha naho abantu batubona nk'abazimye naho batubona nk'abatagira agaciro naho abantu batubona nk'abatagira valere naho abantu batubona nk'uko umenga turakenye nibuke ko dutungishije benshi naho abantu batubona nk'uko umenga ntacyo tumaze tutaraha naho twicarana muri bisi naho dusangira bakarya natwe tukarara ubusa turaha tutaraha turabaraganwa alalala. Soma ko kantu wumve mama. Murongo wa 23. Ishengero ry'abana b'imfura banditswe mu ijuru. Mwegereye n'Imana umucamanza wa bose. Mwegereye n'Imana umucamanza kakana. Mwege ubwa mbere twanditswe hehe mu ijuru. Ubugira kabiri twegereye Imana umucamanza wa bose. Haleluya. Abagororotsi batunganijwe gose. Uri ntabwo z'abagororotsi bahinguwe n'amaraso ya Yesu. Mwegereye na Yesu umuhuza ahesha isezerano risha. Mwegereye na Yesu umuhuza yafatanije isezerano risha cy'abantu nacyo twarimo hatumwa n'amaraso atabima. Binteje gusubira inyuma gato. Mwibuke ko inyuma gato mu minsi iheze mu isezerano rya kera ukoze icyaha kugira ugiharigwe watanga inka, watanga inuma, watanga impongano,
mufise inka zingahe umuba mutanga mw'iki gihe iyo ataba Yesu ngo aza duhuze araba ingorane z'Abisirayeli utanga igihe ucumu yitanga inka mufise inka zingahe n'abazifise ziba zarahetse abo n'abakire bafise inka abadafise inka batanga inuma bari kuzikura umaze gufata inuma zingahe kuvubaho abe n'inyoni igenda gahoro nta n'inyoni imwe iyumvira icaha kimwe ugatanga inuma ica kabiri ugatanga inuma uwo guha umwaka wonyene ngube wafashe inuma uyifise itakomeretse itavunitse utayishe wayikura hehe uzi ko bakera bari baragowe uzi ko Abisirayeli bari baragowe Imana yo mwijuru ikatwiyumvirako igakoranya inama ikavuga ngo inuma ntizizoboneka kandi zitabonetse abantu bose bazoba iciro ry'umugani bazoba imboga za Satani bazoba irasiyo y'abadayimoni Satani azoba abahagaze ku ibihe byose kubw'ivyo kubwira inuma zigoye inka zigoye Yesu akitanga n'isezerano agafuta isezerano rya kera akaza kuba umuhuza warakoze Yesu warakoze ubushobozi dufise bwo gukankamira abadayimoni ubushobozi dufise bwo kuronka amahoro ava mu Mana twayakura hehe inuma twazikuye ariko Yesu aritanga nk'ikimasa araza kugira acungura abarepantasi araza kugura nkure muri rwa rumogi uzi urumogi nanwa sinabibabwiye Vincent namwe urumogi we jewe rwabaye jese rukomeye urumogi nejeje kuri urumogi ntabwira abo turi kumwe twimba inzahabu ico gihe nkabayira ati muze tugende kwimba inzahabu twarumwa imbere yuko twimba twaba tunyora urumogi tuwejeje kuruni umusozi uri kurasenyuka amabuye ariko arakoroka nababwira ati bapeti muhumure umusozi nawugumisha muruke mugende imuruke amabuye ari gukoroka y'amatori n'amatori nafata inkoni ati ndakwica manuka umusozi nawufashe abantu bakamanuka mu misozi amabuye ariko arakoragura ku musozi uri uragira ngo gagagagaga ugomba gusenyuka nababwira ati ngizi zanye izindi nzahabu zikureyo umusozi nawufashe ntimugire ubwoba abadayimoni bakaza bakancanga ubwenge bugatakara numva mfise inkomezi zigumye umusozi mfise imbaraga zigumye iki umusozi Yesu araraba ubupfu narimwo araza musi umwe nariye base zibiri imwe y'amateke ibase zibiri z'amateke nejeje kurumwa ibase ya mbere irahera numva ataco ndiye haza ibase ya kabiri numva ataco ndiye ndababwira ati tuza guca ibitoki turagenda tuca ibitoki igitoki kimwe gitemwa abagabo batatu nabone banyora urumogi apana abatanyoye urumogi igitoki kimwe kiva hariya na hariya babiri hajya babiri n'uwundi hagati turakirya jewe n'uwundi muhungu umwe ageze ku ihando rya kabiri ndamubwira ati stop hagarika ayandi mahando yose ni jewe base zibiri ariko Yesu we muzi ko atari jewe ariko ndabijya barabazimu bari muri jewe barabazimu abanywarumogi bose n'abazimu buri sibo bajya n'abazimu navuye habi mwana n'abahatswe iyo ataba Yesu yarakoze nta naho twahuriye mwana ariko Yesu ariyumvira asanga na Yosefu umunwarumogi nk'uyo aca umuhuza nanjye aranyandika nitwa imfura mu bwami bwa data ariko ako kantu wagasoma soma nirangirize mbere ndaretse ndafashe 24 aravuga ngo hera kuri 21 nafashijwe jewe aravuga ngo ni ishengero ry'abana b'imfura banditswe mu ijuru amen
mwegereye n'Imana umucamanza wa bose. Umva kakana. N'impemu z'abagororotsi batunganijwe rwose. Mwegereye na Yesu umuhuza ahesha isezerano risha. Mwegereye n'amaraso acucagirwa avuga ibyiza kurusha y'abeli. Amen. Avuga ibyiza. Amaraso. Twegereye umwami Yesu. Twegereye data wa twese mu ijuru. Twegereye ubwami bwo mu ijuru. Twegereye n'amaraso avuga ibyiza. N'umuhuza ari we Yesu. Yamwiyumviriye ko akamuhora mu byaha, nk'urumogi, mu busambanyi, bya bindi na biriya. Hahurayo. Anzana hano. Kugira ngo mvuge amatangazo ya data wa twese. Anzana hano. Kugira ngo tuze duhure na Vensa twohuriye. Anzana hano. Kugira ngo duhuze na anzana hano. Kandi anzana yacishije mu rugamba ngo ndobo ubushobozi bwo kukugobotora nawe mu minyoro wabohewemo n'abadayimoni. Nicyo gituma abarwayi bakira. Nicyo gituma ibiribwa bimuguruka. Nicyo gituma abakuru batatu bashika. Nicyo gituma hari ubushobozi Imana yaduhaye. Noneho uwo mwami ngiye kumusenga pe. Ngiye kumusenga gusumba. Nimwabona mpevye kurya hari impamvu. Nzije wiyo yankuye. Yesu ashimwe cyane. Ho Yesu we. Yesu we. Yesu we. Yesu we. Subiza inyuma wumve uwo Yesu yagukuye. Kera ntitwari twemerewe mwabadamu. Muzi ko ari mwe mukuye gushima Imana cyane. Mwabadamu mwebwe ntimwari. cyane no mu gihe ari uruca b'Isirayeli abadamu ntibarimo bavuga ngo abagabo banabana ukuye n'abagore n'abana ntibaharugwa abadamu muko muravyumva abadamu mwabadamu ariko Yesu ari haleluya oya haleluya arabira baravuga ngo abadamu mubanje gucungura mubangomba kwicarikana nanje mubangomba ko bazobana n'ijuru abadamu barimo umunsi wa mbere Yesu yazuka uwamenya amakuru wa mbere na mbere yari umudamu niwe yaje gutangaza amakuru agiye mwumva yari umudamu asanga Yesu yazutse acava ngaho azana message ngo mwamenya amakuru Yesu ntakiri mwumva yazutse amakuru ya mbere yavuzwe n'abadamu kandi igihe Yesu yari kumusaraba asanze amaboko ngo yikoraniriza ko amahanga angahe harimo abadamu kera nitwashika hano umuherezi yaza rimwe mu mwaka aja gutangira imazi abandi bose barahari nahone kugira shike hano bamushira ku kiziriko kugira ngo agume abyina n'inzogera kugira ngo iyo apfuye rimwe mu mwaka bamukwegesha n'ikiziriko ntibari bemerewe kuza hano ariko Yesu aje bibiliya ngo igihuzu cari gikingiye ahera kiratabuka umuntu wese aronka uburenganzira bwo kwishikira ahera umwana ahamagara Yesu yishikira ahera umudamu yishikira ahera umupapa yishikira ahera abakozi yishikira ahera naho ndabasengera mufise ubushobozi bwo kwishikira ahera Yesu warakoze ndangirije kwako kajambo akajambo kavuga ngo abana b'imfura abana b'iki nabo bagiranwa babaye abaragano ngo ishengero turi abana b'iki mwatawe igituma abana b'imfura mugwanyo mufise ibyo abandi badafise abana b'imfura gituma bagurondegwa nico gituma rero igihe utamenya igihe cyawe uzotwagwa ibintu uri kuraraba twari dukwiye kumenya igihe cyacu abana b'imfura bakamenya ko abantu bariko baragwanya umuntu wese w'umugisha ari hano akwiye kumenya icyo umuntu wese yari umuntu w'umugisha subiza amaso inyuma urabe watanguye udandaza imbere y'igihe inyuma turahomba bisigura ko imbere wari iki wari umunyamugisha watanguye imbere ufise igikundiro inyuma barakwama bisigura ko wari umuki umunyamugisha watanguye imbere ufise ubwenge mu ishuri inyuma urabubura ku kazi warakundwa mu rugo warakundwa muri famiye warakundwa byasigura ngo wari umwana w'imfura
cyangwa warakundwa wari ufise igikundiro, shetani barabonye cya gikundiro aca arahaguruka arakugwanya, nawe ntiwamenye uriwe kugira ngo urwane ubuzima bwawe. Nicyo gituma n'iki gihe wasubijwe inyuma. Kandi ndakubarire, abana b'imfura n'abarozi babamenya bakivuka cyangwa bakira abana bato, kuko abarozi baraba inyenyeri. Mbega Yesu akivuka inyenyeri yiwe yari yamenyekana? None bavuze ngo hari inyenyeri, ntibakurikira inyenyeri. Erega umwana akivuka abagifise inyenyeri, uko avuka inyenyeri, umurozi mw'isi imwe bacabona inyenyeri. Yesu adufashe cyane. Hari abantu batwaye inyenyeri yawe, ariko mwaka kanya tugomba dusenge. Ngomba ninginge washaka Vince mikrofone. Mu masengesho tugomba gukora hagomba kuba deliverance. Kintu cyose cya mbere kigira ingorane ikomeye cyane. Kubera iki? Kiba ari kinyamugisha. Akarorero nararavye ishengero rimaze imyaka 13 igomba gukwira, ariko abantu twaritanguranye bose ntibagihari, hasigaye bake cyane. Kubera iki? Bari imfura. Satani yaciye agwanya izo mfura, kandi izo mfura nizo ziba zifise umugisha, nizo zizoba mu mugisha, kuko aba bose bariko barakizwa, abariko barahamagagwa, abo bantu baba bagize uruhara mu kubasengera, baba bagize uruhara mu kubahamagara mu bwami bw'Imana, baba bafise amasezerano akomeye kugira Satani rero abagwanya. Abakaye amasezerano arabagwisha. Kubera iki? baba ari abana biki b'imfura. Igihe cyose uri umwana w'imfura mu kintu, menya icuri. Yesu adufashe cyane. Uyu munsi uyu mwanya abarozi cyane ikuzimu kuri bigaruke mu gihe cyacu. Urabyumva? Uziteme y'amasengesho. Ndabibutse ko kuva ejo ku munsi wa mbere, imbere yuko dusenga, dufise amasengesho kuva ejo, umunsi w'ejo wa mbere tutanguye amasengesho y'iminsi 21. Amasengesho y'iminsi 21 ndabisubiyemo. Nimugomba turagomba ko ibintu byacu bigaruka mu gihe cyane. Umunsi w'ejo saa 10 tuzoba turi mu masengesho. Dusomere gatoyi ndangize. Nanavuze ko nasubira, ariko dusomere sinza gusigura. Samuel wa mbere umurongo igice cy'indwi ku 14 dufashe. Wahabona cyasoma ku 14. Teme y'amasengesho niyo nayo kugaruza uburenganzira bwacu mu gihe cyacu. Dusomere wumve. Nyarukamana we numva afise ishapu ryo gusenga. Samuel wa mbere gice cy'indwi umurongo wa 14. Umurongo wa 14 haravuga ngo kandi ibisagara by'Abisirayeli byari byaranyatswe Filisitiya barabisubiza. Subiramo neza cyane. Hasoma umurongo wa 14 haravuga ngo kandi ibisagara by'Abisirayeli byari byaranyatswe n'Abafilisitiya barabisubiza. Aho uhereye Ikuroni bashitsa Igati, mbere Abisirayeli bakura igihugu cabo mu bubasha bw'Abafilisitiya. Amen. Ariko hagati y'Abisirayeli n'Abamori ho hari intore. Amen. Hallelujah. Ahara amajambo abiri. Uhereye uwo mwanya bakura igihugu cabo mu Bafilisitiya, ibisagara byose byari byaranyazwe. Aya masengesho 20, amasengesho y'imisi 21 nayo kugaruza ibisagara byawe byose byari byaranyazwe mu gihe cyawe. Iri jambo ni wabyumvise? Niki gihe cyawe cyo kugaruza ibisagara byari byaragize gute? Byanyazwe n'abaki, n'abadayimoni, n'Abafilisitiya. Umugabo wawe, umugore wawe, akazi kawe, amagara yawe, uburenganzira bwawe, ububasha bwawe, promosiyo yawe, ni igihe cyo kugaruzwa. Haleluya. Urafise amagara yananiranye, urafise ubuzima bwanse, urafise indwara zananiranye n'abaganga, ni igihe cyo gugaruza ibisagara byawe. Mu gihe cyane n'iki gihe bahambiwe abantu bose ubuzima bwacyanze. Ndagomba Imana data wa twese ko yaduhaye favere kandi katubwira ko twanditswe mu ijuru kandi turi imfura kwa data. Twebwe nk'abahagaze kuri iki gicaniro, Imana yo mu ijuru igomba itabara bari pantasi kugira abantu bose bazomenya ko hari Imana yakoze.
mwabashitsi mwaje uyu munsi, mwatumiwe n'abantu, mwatumiwe n'iradiyo, mwatumiwe n'ibintu. Uyu mwanya tugomba tubasengere, tubohoze abana b'imfura kubera twamese. Mwavyumvise? Inkurikizi bafise n'umugisha bafise nico bari kibagwanya, nico bari kibarondera, nico bari kibahiga, nico bari ijuru rivyuma. Icuri nico kiguteza igeragezwa. Icuri nico kiguteza igeragezwa. Muhagaze ngaha muvuga ngo nta muntu hayiriwe nka Yozefu. Uwo Yozefu ni jewe. Ariko ndi hano burya nta muntu agowe nka Yozefu. Impamvu ya mbere, abadayimoni bose babahiga, abadayimoni bose babagwanya, abadayimoni bose baronda. Nimba ufiswe urimwo abadayimoni 1000, uwundi 5, uwundi 6, uwundi 8, uwundi 10, abo bose mpangi ijoro n'umurango ni jewe ndiko ndakomanda abo badayimoni kugira ngo babavemwo. Komandema yo kugira ngo abadayimoni bababoshe babarekure ni jewe ndi arate, ni jewe ndi ku mutwe wo kugwanya ivyo bisigo byose biri mu mwebwe. Mbega watumye ivyo bisigo ambona gute? Ambona nk'umukunzi cyangwa ambona nk'umwanzi? Abarozi bariko barabaroga nkagwana ijoro n'umurango ngwanya abo barozi dusambura duhiga. Mbega abo badayimoni abo barozi bariko barabaroga mwe mwibaza ngo ndaboroheye jewe? Mbega babona ko umwansi wabo wo kubashitsa wo kubabuza gushitsa ku masezerano ko ari inde? Yozefu. Baravyidoga? Ntavyo narinze ko bavyidoga, nta nivyo narinze, ariko niboreka no kuvyidoga kuko bamana amayesheke y'ibihe byose kubera programa dufise yo guhangana abadayimoni. Abari hano basenze, twasengeye indwara zigakira, amakanseri agakira. Bangamiki si benshi. Wa mudamu ari ngaha uno munsi nkekataje yakira kanseri singuye. Tera haleluya madamu, haguruka utere haleluya nk'uwakize kanseri, ariko nta n'isoni kwera. Haleluya. Amen. Mwana uyowe herakiza aho nitwotera haleluya. Ugusenga guhindura iki? Ujya niyo yaragwaye kanseri yagiye no mu Rwanda, nino bamubwiye ko agwaye kanseri, aja no mu Rwanda bamubwira ko agwaye kanseri, araza turasenga, inyuma yaho asubirayo bamubwira ati ntayo tubona, n'urupapuro ararufise kuba Mungu yari ngaha, bamubwira ati warakize, nta kanseri iri mu maraso, nta kanseri iri mu buzima bwawe, warakize. Dufise Imana mwabagabo mwe, dufise Imana mwabadamu mwe, dufise Imana mwabantu muri hano, hari Imana yo mwijuru tuyitara. Tufise Imana. Ibimuga biramuguruka, abari mu bitaro. Ejo bundi ntihaje umuntu avuye muri kira asa nk'uri muri koma, yacitse imitsi mu mutwe. Ari bitaro dufise hano bisumba kira hano Bujumbura, kukuvura si vya mbere. None hariya ntibananiwe, hanyuma bakamunzana hano imitsi yacitse mu kanwa hadudubiza amaraso n'amashira. Ntitwamumaze kwindwi zingahe akava ndatuma inkungu kuyakiza n'imitsi yacikaguritse yo mu mutwe. Ubu si muzima ntagendagende. Dufise Imana, dufise Imana, dufise Imana. Atavuga, adatembera, atagira iki. Abajejwe amenyo bananiwe, abaganga barakorana barananirwa. Imana imurongorera hano, umwe muri baravuga ati mujane hariya ku musozi w'Imana, turazi hariho abakira, aho abaganga bananiriwe Imana irahari. Hariya Imana yahagurukije abasipesialiste b'ijuru baraza baramuvura. Haleluya. Dufise Imana. Kubera kuri kuracika intege, kubera kuradendebukirwa, kubera kufise ingorane, ndazi ko Imana yo mu ijuru igiye kukugirira neza. Reka dufate umwanya wo gusenga, ariko mu isengesho ngomba gusenga dufate umwanya wihane. Abadayimoni bagusubije inyuma, tugomba tuderive cyangwa tubohore abari mu magomba n'amarushwa, abari mu ibohoro ryo kutashika, ryo kutaroranirwa, ry'abana b'imfura bahuye n'ibintu byinshi byabagwanije batubaka
n'Imana, byamutandukanije n'Imana. Uja mu maraya, uja mu busambanyi, uja mu busuma, wicira inzira, uja ibiturire, uja mu busambanyi, ukora ibyaha, uja ku bapfumu, ukora ibitari byo, ukora ibitari. Iyuzuza n'Imana irashoboye, yuzuze n'Imana ishoboye, yuzuze n'Imana ishoboye, yuzuze. Nimba hari umuntu yumva ko yacanganikiwe akaja gukora ibyaha, akaja mu busambanyi, akaja mu kunywa inzoga, akananirwa, akaruha, yuzuze n'Imana. Hagarara ku maguru yawe ubwira Imana ati Mana mbabarira, reka gucikirije n'Imana. Hari ibintu byamusubije inyuma bikamuca intege, bikamusubiza inyuma, akadendebukirwa, bamwe bakaja mu kubesha, mu yo duza amaboko yawe, ikimenyetso cyo kunanirwa. Ubwira Imana ati Mana mbabarira, ndagarukiye kuri wewe Mana, naracitse intege, naradendebukiwe, nagutse imbere mburi inyuma, simbona icyo gukora, ariko ndaje imbere yawe, ndaje. Hari ubwiza bw'Imana. Bantu basabira imbabazi zawe, imbabazi wihane mu mbabazi zawe n'urukundo rwawe, ihane mu buntu bwawe butangaje mwawe, ihane Imana icyubahiro gikomeye. Yesu yaraje kubera ubutsinzi bwawe mwami nyiri. Yesu yaraje kubera ano masaha turi imbere yawe, notapasi ijambo ryawe ritugezeho igihe cyawe, imitima yacu iratsinze. Yesu ijambo ryawe riratubwira umuntu niyisuzuma aho akibonaho ikibi, agatsindwa, agaca bugufi, aduza ibiganza, akemera ko ari umunyabyaha, wazakizwa, abonekano kwawe, marinyota y'inzoga, ijambo tuhagaze mu isezerano. Mwami turasezera, mwami turasezera, mwami turasezera, turatura imbabazi, turatura imbabazi, amaraso yawe, turatura imbabazi, hariyo abantu, turatura imbabazi, turaca iminyururu, bagirira neza, imbaraga zica, ababashwe n'abarozi, imbaraga zica, ibyabo bitagenda, imbaraga zica, abari mu magwara, turazitwika, turabasengeye, turazica, ibyaha byaraboshe, turazica, ibyaha by'inzoga, inyota y'inzoga, inyota y'ubusambanyi, inyota y'ubupfumu, abihabura, abantu, ahariwe nawe, abantu basatana nawe, bakuye mu ibohero, ibohero ry'ibyaha, ibohero ryo kunanirwa, turabahoje, igihe ibitariki, turabahoje, ibitapasi, turasengeye Ishema, abana b'imfura, Ilozerea, atame yatewe, tubigire Abraham, turasengeye turaje, ubifura, turaje, bamenye neza, turaje, abana b'imfura, turaje, abana b'umugisha, turaje, abana b'imfura, turaje, abana b'amasezerano, ariko barasenga, reka gusabana buri muntu wese wahoshwe ahaguruke mu yivane mu muco, amasengesho kwibohora, atagira urucece, hari imbaraga ziba, ndabona ijuru ritwika, aho ijuru rirakinguye, hari ubwiza bw'Imana bw'uruzi, ikunda ibitotsi biguye, iyo yagomba ukomena
shopito kida naramanda kekiyadra turamanura umuriro w'Imana turabohora ubuzima turabohora imitima abantu benshi turabohora abantu bishure turabohora imitima yaba turabohora amatwi yaba turabohora amaseba abana bishura
bari bamaze iminsi bifuza kwiyahura mbere banabipima bashaka kubikora bari hano biyahu bagomba kwiyahura abandi baranabigerageje kandi Imana irambwiye ngo tubakure ku icyo cyeyi n'iryo jwi ryabaje muri bo mbere bakabipima bakabipanga tugomba tubibakureko bitewe n'ibihe barimo erega si mwebwe n'ibihe byatuma mugomba kwiyahura ariko hari ikindi gihe kije kukubohora abantu bose babipanze bakanabishaka kubishyira mu bikorwa muze hano bariho kandi ni benshi babipanze bashaka no kubishyira mu bikorwa bamwe bakoresheje imiti abandi bakoresheje ibindi abandi bakoresheje ibindi bintu kanaka hari n'abandi bapanze kujya kwita mu mazi tubakure kw'igice bamaze iminsi babipanga bariko barabigerageza kubera umubabaro barimo kubera intambara kubera ibihe ariko ngomba mubarire igihe cyose gifise igihe cyaco igihe umaze wiyumvira gupfa hari n'ikindi gihe kize kukuzanira ubuzima mbega ivyo Imana ikora hari ikindi gihe kije kugutabara warabipanze maze iminsi uriko urabipanga maze iminsi uriko urabipanga maze iminsi uriko urabipanga kwiyahura maze iminsi urabipanga gupfa uvuga ngo ntacyo bimaze kubera wabonye imbere ukabuhabura ukababa hirya ukabura gufata ukuboko ukabura kurengera ukabura gutabara ariko Imana we abikimariye we mutumishi aba bantu barabapfu no mwiyindwira ariyo bari babipanze bitazoye n'igihe cyabagiriye nabi si mwebwe ariko inyuma y'ibi Imana izanye ikindi gihe haleluya n'igihe cyabagiriye nabi ariko ndakubwira igihe cyose senga abantu Imana bari kimwe uhagaze mu butwari bipapa uhagaze mu butsinzi abasenze baba abantu lora atanze pasi perasta kontare gera abantu ubushobozi bw'ubuzima ubushobozi nabo egera abantu mwabatiyakoreye mwicara abantu bariko barashobora mwabasakirite papa ubushobozi
mu byobo, abandi babona bari ku mubiri iminsi yose. Ababona ibyobo basizwe mu byobo, n'ababandi bo ku kabiri, n'ababona inzoka zibahambiriyeko, n'ababona inzoka zibakomera munsi. Abasenzi munyaruka aha, ndabasavye abasenzi, nimba hari abariko barasengera hariya baba kw'izamu rikomeye cyane, turagomba ubushobozi bubohora. Imana igomba ibohora abantu uyu munsi igomba kubohora abantu mu rwego rukomeye cyane, mu rwego ruhambaye. Aba bantu baba mu kaburi, mubabona ngaha atariho baba, ariko iwabo ni mu kaburi. Mbega Mana tubasengera gute? Imana imbwiye ko aba bantu baba mu kaburi. Niko imbariye mfasha mwimurizo ntere muzegetse inyuma, mfasha mwaradiakoni imurizo ntere muzisogeze muzisubize inyuma. Aha ndi mu masengesho kandi Imana imbwiye ko abantu bari hano bari mu rupfu, baramba mu kaburi, aricyo gituma ubuzima bwabo bwapfuye. Abandi baboshwe n'inzoka zababoshe zabakomoye, barimo ubumara bw'inzoka, abandi nabo barimo ubumara bw'inzoka, abandi nabo zarabahambiriye ku rugero rukomeye cyane. Yesu mwana w'Imana, nibihe muri mwobasha simwebwe, nibihe umukobwa nk'uyu akaba ku kaburi, umukobwa nk'uyu bamujyanye ku kaburi, umukobwa nk'uyu ugasanga inzoka nizo zimuboshe, umukobwa nk'uyu ugasanga ubuzima bwiwe buri mu cyobo, abantu bakamubona hagati y'ihari, ariko mu isi y'imwemu bamujyanye mu kaburi. Imana yanjye we, dufate umwanya dusenga, imbaraga z'Imana zigiye gukora ibitangaza. Mfasha mutumishi abasenzi, hakabaye abasenzi bari hano baraba abantu hano, mwasuri inyuma gakubita umutwe hano, nta kintu muzoba muri kuburakora, nawe wagaze ngaho uri ku bucunziki, abantu bahagarara abandi bahagarare hano. Hakabaye abantu bari inyuma, niba uri ku gicaniro nka batatu, abandi imbere. Sawa, tugiye kurutsa umuriro w'Imana, ndazimangiye gukora. Niba hari umuntu ari muzima hano atahuye n'ivyo bintu sawa, tusengere. Uwimana y'imbaraga, pasi Uwimana y'ubushobozi, aho nzi yagukomeye hasi, Uwimana y'ubushobozi, Uwimana imenya, Imana yahamagaye Pantasi, Uwimana ireba, Imana yashyizeho Pantasi. Elorasha, Papa, fata abantu, mufate. Zeta,
zirabagiye